bashuti bene wacu twashaka tube turaganira ku bijanye n'iri genekerezo rya 26 Myandagaro, igenekerezo rya nyuma mu bisanzwe twisunze amategeko ry'ikiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Igenekerezo rero ico kiringo twovuga yuko carangiriyeko, ariko mu bisanzwe uyo Petero Nkurunziza yarashoboye kugipfunyapfunya ku buryo carangiye kw'igenekerezo rya 20 aho yarahira, akarahira rero yuko kubwiwe atanguye ikiringo ca gatatu ku gikenye. Twebwe rero ingene tubibona, ingene abarundi babibona, ingene amakungu abibona, nuko kuva ubu mu Burundi ata mukuru w'igihugu akwije amategeko ahari, ata butegetsi bukwije amategeko buhari. Hari abavuga yuko ata mukuru w'igihugu ahari, twebwe siko tubivuga, tuvuga yuko hari umukuru w'igihugu atagira icubahiro na kimwe, hari umukuru w'igihugu atagira agateka na kamwe, hari ubutegetsi mu Burundi butubahirije igihugu cacu n'abakiramwo. Ari naco gituma dutegerezwa gukora uko dushoboye kose kugira ngo Uburundi busubire bwambikwe umutamana. Ikibabaje nuko twama muri vya bindi nyene, turaganira hakaba intambara, amaraso agaseseka, ukaca usanga tugarutse muri vya bindi nyene, haciye hibonekeza injavyi z'abategetsi ziciye zidusubiza mw'ihumbi. Ariko nta gucika inkokora, dutegerezwa kugira uko dushoboye kose, abarundi bategerezwa kugira uko bashoboye kose bafashijwe n'amakungu kugira Uburundi busubire bwiyambike umutamana. Buri mu kangaratete ku kutagira ubutegetsi bukwije amategeko, ku kutagira umukuru w'igihugu akwije ivyangombwa vya demokrasi, ku kutagira umukuru w'igihugu afise icubahiro gikwiye co kubahiriza igihugu n'abakiramwo. Noneho nonekara ibintu bingana gute? Turavye ku bijanye n'ubutunzi, abagira neza inshuti z'Uburundi, ikica gikurikira no kugara amabombo, amarobine, ku bintu bijanye n'imfashanyo, ku bintu bijanye n'ingurane, kuko nta numwe yokubahuka baraha ingurane injavyi, nta numwe yokubahuka baraha ingurane bamwe twita aba escroc, bamwe twita mu Giswahili mu matapeli, kuko utanze izo mfashanyo, uwagira neza batanze izo mfashanyo bokwishuza nde? Hakoreshejwe ubuhe buhinga? Bokwishura abande? Abo banyagihugu izo nguvu zo kwegeranya ivyo kwishura izo mfashanyo, canke izo nguvu zo kwegeranya ubutunzi mu kugwiza umwimbu kugira ngo haboneke ingene basubiza imfashanyo canke ingurane, vyoshoboka gute ata migambi, ata butegetsi bwiyumvamwo abanyagihugu, ata abanyagihugu biyumvamwo mu bategetsi? Urumva rero ubwo butegetsi busa n'ububa buguye mu isanganya, ku buryo tudafise uko twokwigobotora muri ibi bintu. Kuri rero bijanye n'ubutunzi, murumva rero yuko ari akamaramaza. Twovuga neza yuko igihugu nicaba cari kiboshwe kubera ingendo mbi ku bijanye n'intwaro ibereye. Ubu igihugu rero amakungu aciye aduwega kurusha, ku buryo rero bica bigorana
gutera intambwe tuja mu iterambere, ya migambi mu bintu bijanye n'imibano, ya migambi mu bintu bijanye indero, amagara y'abantu, ivyo vyose bica bisigara ari umugani mu gihugu c'Uburundi. Naho twovuga yuko ubu ibara rigiye kurushirizaho kugwa. Ubutegetsi budakwije amategeko, ubutegetsi buzi yuko bukengeretse, ubutegetsi buzwi neza yuko bwonyene butagira icubahiro, ico bukora nuko bene ababufise ariwe Petero Nkurunziza n'akagwi basangiye kurongora igihugu mu manyanga, baca bagerageza gukora uko bashoboye kose kugira ngo abanyagihugu babwemere, kugira abanyagihugu babemere. Haca hakurikira iki? Ni rya terabwoba, kwa gupfungira abantu busa, komora abantu, kongereza igitigiri c'abahungira mu makambi y'impunzi hanze y'igihugu, kongereza igitigiri c'ababundabunda hirya no hino, ugasanga na bimwe bijanye no kugwiza umwimbu ntibigishobotse mu Burundi. Murumva rero ku bintu bijanye n'umutekano biba bigoye. Hariho n'abaca bagira bati hako duhona, hako dupfa nk'abana b'imbeba, hinge twisuganye, turabe ingene twokwikingira, turabe ingene twoba turamaze na kabiri. Ugasanga nabo nyene bariyungunganije kugira ngo bahangane nabo babahiga buhongo, bahangane n'ubwo butegetsi, n'uwo mukuru w'igihugu adashaka kubana n'abandi, n'uwo mukuru w'igihugu yemerera yuko abo babana arababanje kwemera bwa butegetsi butubahiriza igihugu. Murumva rero yuko ari akaga kinjiye mu Burundi kuri rigenekereza. Hari hasanzwe hariho ingorane, izo ngorane zigiye kurushiriza. Nico gituma abarundi tutocika inkokora, tutocika inkokora, naho twasubijwe mu ihumbi dutegerezwa gukora uko dushoboye kose kugira ngo wa mutekano ugaruke mu Burundi, rya terambere bigaruke mu Burundi, bwa butegetsi bukwije amategeko bufise icubahiro mu Barundi no mu makungu bwongere buboneke icese mu banyagihugu. None rero Barundi, hoko wiki ubwo butegetsi bw'igikenye bwogira uruhe ruhara? Abatavuga rumwe nabo twese turimwo twogira uruhe ruhara? Hoko wiki, twokora iki? Inzira ni zibiri. Inzira ya mbere nuko twese twoja mu biganiro, mugabo ntibibe biganiro vyuko twokwinjira muri bwa butegetsi budafise icubahiro, ntibibe biganiro vyo gusangira ubutegetsi nabo bategetsi n'izo ndongozi, n'uwo Petero Nkurunziza agendera mu manyanga, atwarira Uburundi mu manyanga muri ico kiringo ca gatatu kitakwije amategeko. Twoganira ahubwo ukuntu ubwo butegetsi bukinjura mu cubahiro ntangere. Nico gituma rero bica mu biganiro kugira dushobore kuzoshika ku ntambwe yo kuja mu matora yemewe, ahumuriza bose, amatora atunganywa, abanyagihugu bose bari mu ngo zabo, baravuye mu munyororo, bararetse kubundabunda, baravuye mu makambi y'impunzi, indongozi zabo, imboneza zabo zisigaye zidegemvya mu gihugu c'Uburundi, gutyo hakaba amatora yubahiriza bose, arimwo bose. Ivyo navyo birategurwa, nivyo rero bica bikaganirwa n'ubwo butegetsi nyene hamwe n'abatavuga rumwe nabwo, dushira imbere ukuntu ubwo butegetsi bwokinjura mu cubahiro. Tumaze kumvikana ivyo, hakaca haza intambwe ikurikira. Iyo ntambwe ni iyihe? Intambwe ikurikira
ni intambwe yo gutegura amatora abanyagihugu bose biyumvamwo, hakagira abahagararira iryo tegurwa, hakagira ubutegetsi bw'umwanya muto cyane wo gutegura ayo matora, ku buryo aba ari amatora azana icizere mu Barundi, aba ari amatora azana icizere mu makungu. Ivyo rero nivyo bikenerwa kugira ngo abanyagihugu dushobore kuva muri izi ngorane mu cubahiro. Icubahiro kuri uwo mukuru w'igihugu adakwije amategeko, kuko ntitwifuza yuko uwitwa yuko ari umukuru w'igihugu uko aba hose yirukanwa n'ukuri nk'umuhimbiri, nta kumwe vyagiye biribonekeza mu bindi bihugu. Ntitwifuza yuko agira igikenye cyo gushaka kuguma asangira n'abo ashoboye gupfumbatisha, ashoboye gukwega. Turabizi neza yuko afise ibijumbu, ufise ibijumbu nawe ntabura imbwa zimusaba. Ivyo rero ntavyo dushaka, ntidukeneye yuko agira uko ashoboye kose kugira ngo Abarundi abagira imbwa, ngo nuko afise ibijumbu vyo kubatobera. Ivyo ntitubikeneye, bica bituma muri bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo nyene baca batakaza rwose ca cubahiro, ibintu bikaca bibandanya bidindira, kuko turazi neza yuko mu batavuga rumwe n'ubutegetsi hari abadashobora kugoka, hariho abadashobora kugokera Abarundi, hariho abadashobora kugoka imbere y'amaso y'abanyamahanga. Arashobora kunana akanka iyo nzira y'icubahiro, akanka iyo nzira y'amahoro, akanka iyo nzira yo kumutegurira ingene akinjura neza. Arashobora kunana aho naho hokogwa iki? Ni ya nzira rero ya kabiri taryoshe na gato. Mu gihe rero ashoboye kunana nk'uko twabishikirije, akagira ati muranguha mwebwe mutavuga rumwe n'ubutegetsi, hako muba abagabo nzobagira imbwa. Urumva rero ivyo abanyagihugu ntibashobora kuvyemera, Abarundi ntibashobora kuvyemera, arico gituma baca bafata iyo nzira rero yo kumwirukana nk'umuhimbiri. Ivyo navyo turavyiteguriye kandi birashoboka, kandi Abarundi turabishobora, ariko ntibiryoshe na gato. Ndakunda kumviriza amajambo Petero Nkurunziza akunda gushikiriza, ari utujambo tumwe tumwe tundyohera, nama nkuramwo icigwa. Arakunze kuvuga yuko ngo kugira ashoboye kuronka ingene ashobora kwiga akiri muto, ko yari umuhinga mu gutega amafuku. Abanyepolitike rero akashaka kubagereranya n'ayo mafuku, mu kwerekana neza yuko ahambaye gose cyane. Arashobora kwibaza yuko azotega abanyepolitike kujya yamye atega amafuku, aca asanga nawe bamuteze nk'isiha. Birashoboka, birashoboka. Uburundi turabuzi, Abarundi turabazi, ababugize turabazi, hirya no hino turazi ingene abantu biyumvira. Nabo barashobora kugira bati uyu ashaka kutwirukankana gushikaho ibirenge bidushuhana, hinge na twebwe tumwirukankane gushika naho ubwonko bumushuhana. Ivyo si vyiza na gato. Nukuri arakwiye guhaguruka, arakwiye guhagarara, arakwiye kugira uko ashoboye kose, cyo kimwe n'aba batavuga rumwe n'ubutegetsi, twese kugira ngo dusubize icubahiro n'iteka mu gihugu. Kananira abagabo ntiyimye n'ukuri, kandi ibi turiko turavuga akabica iruhande, ejo azokwicuza. Hari naho yosanga yibuka ubwenge kandi yarabufise hakiri kare, bikamunanira ukuntu
tuvyifatamwo. Iyi ntwaro y'akajagari rero twinjiyemwo, abarundi dutegerezwa kwiga neza ingene tuyivamwo mu cubahiro naho bitoroshe. Nico gituma rero baba aba bari ku butegetsi muri ico kiringo cabo ca gatatu, baba abatavuga rumwe n'ubutegetsi, twese dufise uruhara rwo kugarukana amahoro mu cubahiro ntangere. Iruhande y'ibi twatunganije, iruhande y'ibi twiyumvira mu bintu bijanye no kugorora inzira igana muri demokarasi ntangere, hategerezwa kuba ibikorwa vyo kubungabunga umutekano. None umutekano uzobungwabungwa n'izihe nzego? Inzego zihasanzwe vyarabonetse yuko Petero Nkurunziza yagerageje kuzisambura, arazizanamwo amacakubiri, bamwe barata baromoka, abandi bagapfungwa, abandi bakarobanurwa mu bandi atacamira. Ubu abasirikare, abapolisi bafise amapeti atandukanye gushika ku musirikare muto muto, umupolisi muto muto, hariho benshi bariko barangara, hariho abandi nabo bomotse bakomokera hanze y'igihugu. Bose barakenewe kugira ngo bongere bubake basanasane za nzego z'umutekano zubatswe na Arusha, ku buryo twari dusigaye tuzifata nk'inzahabu canke diyama, turavye ingene zabonetse bitugoye. Izo zitegerezwa kuzobungabunga umutekano, arico bituma bose bategerezwa kuzozisubiramwo, vyose bikazogororwa n'ibiganiro. Gategerezwa kuzogororwa n'ibi biganiro, bigatumberezwa n'iri shaka ry'uwo ari we wese, rya bamwe bamwe muri twese. Ivyo bizotuma dusubira muri demokarasi nziza, demokarasi yubahiriza Uburundi, kigasubira kuba igihugu c'iteka. Twese rero dutegerezwa kwiyemera, dutegerezwa kugira amanyama. Petero Nkurunziza rero hakwiyemera agira amanyama. Imigambwe itandukanye nagiye ndacamwo, twarashira imbere ibintu bijanye no kwiyemera, bitandukanye cane no kwishima. Kwiyemera, kwiyumvamwo mu vyo ushoboye, umwe wese ivyo ashoboye mu kubaka igihugu, mu kubaka Uburundi. Petero Nkurunziza wewe n'amanyama gusa yibereye ngaho ashira imbere. Ivyo rero nta n'umwe ategerezwa kumutorako ako karorero kabi. Iyo umuntu yiyemera, aremera kuganira n'abandi, kuko abazi neza yuko ashobora gutumbereza ijambo. Iyo umuntu yiyemera, arashobora gukorana n'abandi mu bintu bijanye no kubaka igihugu, gukosora amakosa, gukosora utunenge. Ibiro vyo gutuma ikomo ku bihugu bicuditse n'Uburundi, ukumva ngo abanyamerika ntibere ku butegetsi kubera ibi n'ibi, abanyaburaya n'abandi, agashaka kubesha ngo acuditse n'Abarusiya. Uwobaza Putine ati mbega igihugu cawe muremanga gukorana n'abasuma, muremanga gukorana n'imihimbi ritagira icubahiro na gatoya? Ntibishoboka, kuko igihugu c'Uburusiya ni igihugu gikomeye, ni igihugu gifise iteka. Ubajije Abashinwa, ivyo bihugu vyose turabizi kuko twarashoboye kubigendera. Ubajije Abashinwa, mbega murashigikiye ubutegetsi bugoyagoya? Ntibishoboka, ntibishoboka. Ni ibihugu vy'iteka. Ivyo rero ni ibintu vyo kwigovyora kugira ngo amakungu yumve, abarundi bumve yuko bafise ibihugu bibashigikiye naho shwi. Burya ibintu bikunda gushikirizwa n'abaja bamwe bamwe yuko ngo ubutegetsi bwiwe bufise ubutare, ubwo butare buzokwega ibindi bihugu. Ivyo twavuze muramaze kubona igihugu c'Uburusiya ingene gisinya amakontra, ingene kigira imyumvikano mu vy'ubutunzi n'ibindi bihugu.
bama babigirira habona, ni bintu twama tubona. Uwo baza abarusiya mbega muramaze kuja inama canke gusinyira mu gifuri n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza? Ivyo sivyo na gatoya, hamvuga ku bijanye n'ubutare. Igihugu c'Ubushinwa, uwo baza umukuru w'igihugu cacu Xi Jinping, murambabarira izi amazina yabo arakunda kugorana kubera rujya rurimi tutamenyereye. Mbega ico gihugu kirashobora gusinya mu gifuri kuja inama n'ubutegetsi mu bintu bijanye no kugira amasezerano n'ubutegetsi bwerekana neza yuko bukoresha nabi amatungo, butagira iteka? Ntibishoboka. Twarabonye Abashinwa ingene babigenza, nejo bundi baherutse kugirana amasezerano mu Bufaransa n'ahandi mu bintu bijanye no guhanahana ibidandazwa n'ibindi. Ivyo vyose rero no kubesha. Ivyo ari vyo vyose naho twabifata uko, nihaba hariho ubutare n'ubw'Abarundi, hariho igihugu c'Uburundi n'ic'abanyagihugu. Abo bose bifuza kuzokorana n'Uburundi, Uburundi burahari, Abarundi barahari, ubutegetsi buzoba buhari, wanashaka n'uwo Petero Nkurunziza azoba ari mu bandi. Amatungo y'igihugu si amatungo y'umuntu, si amatungo y'akagwi. Murakoze kutwihanganira, n'ivyo twashaka dushikirize, tukaba tubashimiye.